Turongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi mukurikirana ibiganiro bitandukanye vya JCTV muri mu mihingo itandukanye y'igihugu. Turi kuwa 18/0 umwaka wa 2022 ni wa mwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Tubibutse ko muri ko mudukurikirana muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Uyu ni umwanya wo gukurikirana amakuru mu kirundi. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Sibomana Ponsier. Muhinga bw'ivyuma turi kumwe na mugenzi wacu Godefroid Wanunzubumwe sangwe ikaze. Amakuru tugiye kubashikiriza yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'urubura yaguye mu ndwi heze mu ntara y'Ibitoke muri komine Buganda ku mutumba wa Ruhagarika yarononye ibintu byinshi cyane, amazu yabomotse, imirimo irononekara, hari n'uwasize ubuzima. Muraja kubikurikirana muri ano makuru. Aborozi bo ku mutumba Ruhagarika barakengurukira leta ku ngingo yo kororera mu ruhongore. Navyo nyene muraja kubikurikirana muri ano makuru. Umuntu umwe yarapfuye, uwundi aravunika, inzu zirenga 100 zirasambuka, imirima myinshi irononekara biturutse ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga mwinshi hamwe n'urubura yaguye ku ndwi heze mu ntara y'Ibitoke ku mutumba Ruhagarika komine Buganda. Bishikirizwa n'umukuru w'umutumba Leonard Nijimbere. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Jean-Claude Nzambimana. Emezwa n'umukuru w'umutumba Ruhagarika Leonard Nijimbere, umuntu umwe yarapfuye, uwundi aravunika ukuboko n'ukuguru, imiryango irenga 100 irasamburirwa uburaro, imirima itari mike igizwe n'ibigori, imyumbati, ibiyoba n'ibindi irononekara biturutse ku mvura ivanze n'umuyaga w'urubura yaguye kuri uyo mutumba mu ndwi iheze. Umukuru w'umutumba amenyesha ko hari inzu zabomotse gushika hasi, izindi ziguruka ibisakazo gusa, harimwo n'insengero zibiri. Ego nkuko mwabyumvise mu ndwi iheze ku munsi wa 4/13 nko mu gihe cy'amasasaba harabaye umuyaga mwinshi, ariko hari hasanzwe uruzuba rwinshi cyane kuko twaheruka imvura. Haraho umuyaga mwinshi usuzamo akavura gakeya mu minota mikeya. Iyo mvura yarononye ibintu bitari bike, yarahitanye amazu atari make, amenshi arabomoka gushika hasi, ayandi araguruka. Hose amwe tugeranije twasanze amazu arashika 105 yagurutse yose. N'insengero zibiri, muri izo nsengero zibiri harimo rumwe gwaguye gushika hasi, urundi gwagutse amabati. Mu mirima naho hacagura ubura rwinshi cyane, imirima y'abanyagihugu yarononekaye, na cyane cyane ku ibarabara ya mbere ya Ruhagarika, ku ibarabara ya kabiri ya Ruhagarika harimo imyumbati, ibigori, ibiharage, isoya. Ibyo byose hageze bigoterwa n'ikigongwe kuko nta sombe bashobora no kuhakura, nta kigori. Narya intara yacu y'Imbo twari tutungiye n'ubugari bw'inyumbati, ariko biravye uhageze no kuri nakababaro kanini ya cyane. Bice biragakora kandi iyo mvura nyene kibaye inkorabara kuri uyu mutumba nyene, ntihabe ngo bucimbiri gusa. Harashoboye kuba hariho n'umutama n'umutamakazi nabo nyine nashoboye guhitana inzu bagwako ku uwo muyaga nyene. Bashaba bitumenyesha turahagera tubajanye kwa muganga. Umwe muri bo yaciye yitaba Imana, umutamakazi yaciye yitaba Imana, umutama nawe yarabonaguritse bajana kwa muganga, ariko kubera uburyo bukemenga barakuyeyo ubagwariye muhira. Abo banyagihugu basamburiwe uburaro niyo mvura basaba abagira neza kubagarukirako. Nsaba abavyeyi bose, yego icyo bazobona n'icyo bazompa, kuko ndira gusaho mfunda umutwe dawe. Kuko nsigaye ndumwe, abana kandi ntibara abana, barabagabo bose barapfuye. Dusaba agafashanyo nyabura tugarukireko, cyambere kimwe burara aho dushobora kurara, ifasha by'abanyeshuri. Nk'abanyeshuri ntibize, urumva ha n'inzara gusa, mwebwe nyine muranabibona. Eka n'umukuru w'umutumba Leonard Nijimbere asaba ababishoboye kugarukira kuri abo banyagihugu, na cyane cyane mu kubaronsa ibisakazo. Mukamenya ko ako karere kari karanzwemwo uruzuba rwinshi, aho kuva ku mutasuro atamvura ikwiye bari bigeze baronka.
Aborozi bo ku mutumba Ruhagarika bo muri iyo ntara nyene barashima kubona leta yarashizeho ingingo yo kororera mu ruhongore. Nkuko babivuga ngo kororera mu ruhongore bituma baronka umwavu mwinshi bagashobora gukurikirana ibitungwa vyabo neza maze ntibibe bicona imirima. N'ubunyene subira mukurikirane Nzabimana Jean Claude. Aborozi bo ku mutumba Ruhagarika muri komine Buganda intara ya Cibitoki barashima umugambi wo kororera mu ruhongore ngo naho ubwatsi bubagora kuronka. Jean Ndayisenga umworozi wo kuri uyo mutumba avuga ko uwo mugambi watumye ibitungwa vyiwe bivyibuha kandi iyo bigwaye biroroha kubikurikirana, eka ngo vyatumye aronka n'umwavu ukwiye akoresha mu gufumbira imirima yiwe ngo naho iyo hageze muci ikijanye no kuzigaburira kibi kibazo. Iyo ngingo yarabambuye kutugora mugabo mu nyuma turavuga ati nta kundi leta ko yaduhaye ingingo yo kororera mu mpongore kace tuvyakira nkuko leta yabidusabye turabikurikirana. Tumaze kubikurikirana ubu jewe ndabona ko ari vyiza naho bitugora mu iki gihe twege nta mufurege dufise ubwatsi buratugora muci mugabo twavyakiye ko ndabona ibitungwa byarahindutse nkuko byari biri ubu zaravyibushe ubu bigwaye nce ndabimenya tiragwaye kubera itabiri mugori yego nkaca ndayikurikirana kwivura nkahamagara mu veterineri akaza kumfasha yego no. Leonard Ntijimbere umukuru w'umutumba Ruhagarika avuga ko uwo mugambi wo kororera mu ruhongore wagize akarusho gakomeye kuko wagabanije amatati mu kibano, watumye abarimyi bagura imirima kuko hariho ahatahora harimwa kubera gutinya konesherezwa. Ku mutumba wacu Ruhagarika ni umwe mu mitumba 12 igize komine Buganda, naho nyine baravyubahirije. Ubu igihe ibitungwa byahora bitembera imusozi mu manza z'amatati twahora tugira nka 80% zari z'ubwone, ariko ndizigira neza kuva ijyange ngibayeho nta manza ndakira zijanye n'amatati y'ubwone. Ico ndakishimira cyane kandi n'abarimyi bato batataraborozi aho bacahora barima uyu munsi baraharima kubera ko babona ko imirima yabo urasura uruzuba ikingiwe cyane. Akarusho jewe nobona ni uko uretse ko ari rizwa rya cericamo ubu abanyagihugu bari basohoye amaboko kubera hari ahantu batarima biturutse yuko ubwone impande y'ibarabara aho zaca hari naho bagenda kuragira mu giro gasanga umurima waheze, ariko ubu ngo bari basohoye amaboko kuko nahatahora harimwa hari harimo. Umutumba Ruhagarika akaba ari umwe mu mitumba 12 igize ikomine ya Buganda. Mwavugwa mu bindi bihugu, mu gihugu ca Mexique haravugwa inkuru y'umumenyesha makuru yishwe agandaguwe. Margarito w'imyaka 49 y'amavuka yaragandaguwe yiciwe urugo rwiwe Tijuana mu buraruko bwa leta ya Mexique inyuma y'uko yari yakubaguwe mu kwezi kwa Kigarama. Mwomenya ko uyu abaye umumenyesha makuru wa kabiri uyu mwaka agandaguwe muri ico gihugu. Uyu nawe wa mbere akaba yari yishwe kwigenekezo rya 10/0 umwaka wa 2022 yiciwe ahitwa Veracruz muri ico gihugu. Ihuriro ry'abamenyesha makuru muri ico gihugu rikaba ryasabye umuco kwigandagurwa ryabo bamenyesha makuru bombi. Bakunzi mwariko muradukurikirana nino kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye mugiraho muba mwubahwe na Gahwane.